Urugendo rw'abagize inama nshingamateka y'u Burundi rwo kwirabira imigambi iriko irarangurwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi rwatanguriye ku ruzi Ntahangwa ruri mu gisagara ca Bujumbura ahariko harubakwa n'ishirahamwe AESEK mu gukingira inkombe zago aho amazu yegereye urwo ruzi yarabangamiwe n'ibibomoke. Abagize inama nshingamateka barongowe n'umukuru wayo hamwe n'ivyegera vyiwe bakaba biboneye aho ibikorwa bigeze. Bavuye aho baciye berekeza mu ntara ya Rumonge ku mweha wa Rutumo ahubatswe ikigo Spark kizofasha guteza imbere uburovyi no kudandaza amafi mu buryo bwa kijambere. Floriane Flavikaneza ajejwe gutunganya imigambi mwishirahamwe Spark aramenyesha akunguko ico kigo kizozanira uburovyi. Bwe kuraba ifishika ku isoko hari gishika yameze nabi kuko transport genemera nabi hari kubikika bitamara mwanya munini bituma bagira ikibazo nimba kiri ku kiyaga hari ukuntu wo mushikiriza iyo barafu kugira ngo iyo fa vanye ku kiyaga igashika nka yapfuye kandi niyamara kuheza kuyitegura neza ayishika nuza kuyifunga ifise isuku nziza kandi ishobora kuduteza imbere natwe no kwishikira ishusho ryacu. Ikindi kibazo bari bafise federation cyari uko izifi zigarukira kuribwa n'abari hafi y'ikiyaga. Mbega umuntu hariya kure mu ntara ya kure cankuzo ya hanze ngo zirashikirwa n'agasi byogenda gute hariho kamyo figo bifiki nayo itaringa izoza idufasha gushikiriza imboga yatanganyika ku murundi wese ashaka kwisomera. Ikindi kintu twaje dufasha ngahaye ni kugira ngo tukayirize ubumenyi iyi federation twe turiko tubigisha kugira ngo bashobore kuzaniza koperative nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze twe turi haribwa byose kwa structure mu amakoperative amashobore gukorana natwe tujya kayiriza ubwenge kandi tukayiriza ubwenge na federation nidoshe kubandanya nige tutazoturikira ibandanyisha kubutagenze. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yibaza nimba hariho koko umwimbu ukwiye mu burovyi ku buryo hazoboneka ivyo abarundi bihereza n'ivyo bashora mu makungu. Mu vyonzi ndabona ko ifi dufise mu Burundi zirashobora no gukwira abarundi bose ngo muri ko muyumvira gushora hanze muri murafise bwo muzoha abarundi nkuko bivuze ati Burundi wo mu Cankuzo mu Ruyigi we Karusi kugira ngo aronke ifi murafise koko ifi zikwiye zishobora gukwira abarundi hama mugasagura ko nizo mushora hanze. Butoyi Gabriel arongo yishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza amafi mu Burundi arashima umwimbu bageze ko ugereranije no mu misi heze. Ndashaka ndabaremeshe nk'umutekinisiye w'umurovyi mugabo turavye mu mazi uko byifashe kugeza isaha umwimbu urahari. Ahantu babwira nti kuva mu mwaka w'2009 turavye ibiharuro ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busaba cabwo cyo gutorokanya ibiharuro by'umwimbu mu kiyaga twari tugeze ku matoni 9,000 ku mwaka. Mugabo aho ubushikiranganje nyene tugiriye hamwe tugashiraho uburyo bwo gucungera ikiyaga cyane cyane muri Amazone amafi sanzwe byariramwo cyane cyane bijanye no kurwanya isenga sewe n'amategeko. Uyu mwaka w'2018 tugeze ku matone umwimbu w'amatone agera 21 ku mwaka. Muca mwumva yuko hari hakarusho kandi Muvuye ku 9 ubu tukaba tugeze ku matone 21. Ivyo rero biratwereka ko umwimbu w'ikiyaga urahari ico dukenye tubuze ahanini n'ubuhinga bwo kuroba amafi cyane cyane ari kure. Murazi ikiyaga Tanganyika gifise uburebure bumanuka hasi mu kuzimu, ariko ibikoresho dusanzwe dukoresha ubu ni ibikoresho bitarenza ku metero 200 umanuka hasi. Muca mwumva izo fi ziri munsi y'imetero 200 kumanuka hasi nta kiziro. Ico kigo Spark cyo kumweha wa Rutumo kikaba cubatse ku mahegitari agera kuri 5. Bavuye aho baciye berekeza kuri Dama ku mutumba wa Kizuka aharimo ivyaro 79 na 60 y'ibigazi vya kijambere. Umuyobozi mukuru w'ikigo OHP aravuga ico ivyo bigazi bizofasha kubijanye n'uburimyi bw'ibigazi. Tuvuye mu myaka ya 84 ubu bigazi vyatewe ico gihe biramaze gusaza no kuvuga umwimbu uri kuragabanuka. Niho rero kuva 2007 leta yacitangura umugambi wo gusubiriza ivyo bigazi bishaje mu ntumbero yo gutuma ko umwimbu w'amavuta utera uduga n'ibindi biva mu kigazi. Niho hacatangura umugambi
wa Stabex waciye usubiriza amahegitari 2,500 gushika mu 2010. Mu 2010 uwo mugambi uheze, leta niho yaca ifata mu minwe muri ya mahera ategekanywa buri mwaka aca mu kigega ca leta, ikibifata mu minwe mu gutangura gusubiriza ibigazi bishaje. Ibigazi vya mbere byatanguye gusubirizwa muri uwo mugambi biciye mu mahera aciye mu kigega ca leta, nayo matongo mubona ngaho haruguru niyo yabaye amashantiye ya mbere yatanguye gusubirizwa, bifise imyaka 5 biratanguye kwama. Iyi pepiniere rero dufise aha iri mu ikwirikiranwa gushira mu ngiro uwo mugambi wo gusubiriza ibigazi bishaje ndetse no kubikwiragiza mu zindi ntara ikigazi gishobora kubamwo. Rero ni muri intumbero iyi pepiniere iraha izoja gufasha muri iyo migambi ibiri yo kuza gusubiriza ibigazi bishaje kugira umwimbu w'amavuta uduge, hama no guha bene gihugu bahisemo kugira umugambi wo guteza imbere iki gitegwa c'ikigazi. Buramatari w'intara ya Rumonge yasavye abagize inama nshingamateka bo basanzwe batora amategeko ko bofasha kugira ngo ibihingurirwa mu Burundi bigurishwe ku isoko mpuzamakungu ku izina ry'igihugu cacu c'u Burundi. Ko mwarinze muza tukababona arimwe mutora amategeko, twagira tubasabe nk'ahariya mwahereye kuri bijya bintu vy'amafi. Hariho intumbero ya mbere nuko karetwa amafi y'u Burundi arashoka, mugabo abayashoye bakayitirira kuvuga ntibamenya ko avuye mu Burundi. Rero twagomba ndiko ndabaza buhoro buhoro, ushoye ikintu ukavuga ko kivuye mu Burundi mu bihugu vya kure ntibacemera, kubera hariho ngo ibigo, hariho ikigo bambariye citwa ISO arico gisertifia ibintu byose ngira ngo au niveau international. Ico rero bitariko bavuga yuko batavyemera ngo babigira ko amakenga. Dusaba rero yuko mwodufasha banyakubahwa natwebwe tuje muri iyo system. Narabajije sanze mandarine zo ngaha mu Rumonge ahantu hamwe mu gihugu cyo hanze, ugasanga zanditse ko made in Rwanda. Ukuvuga bagize made in Burundi bo cyavuga bati subizayo, kubera ngira ngo batagiye ngo bakurikirane barabe koko iyo ziva, baraziyitirira rero bakazitekera neza mu mapapier aluminium bakazidandaza, ariko ari iz'u Burundi. None twebwe ico banyakubahwa nticoshoboka izo mezo zikaza ngo bakagira amaudite bakaraba iyo biva, karaba igene birimwa canke ingene bikogwa, hama natwe bigakunda. Urugendo rw'umunsi wa mbere bakaba barurangirije mu ihinguriro ry'isukari Sosumo, aho abagize inama nshingamateka batemberejwe mu nyubako z'iryo hinguriro, bongera barabasigurira ubuhinga bukoreshwa mu ihingurwa ry'isukari kuva ibikaju bikiva mu murima gushika habonetse isukari umwene gihugu yihereza. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Pascal Nyabenda akaba yaciye yandika mu gitabo c'iteka ico bita livre d'or mu gifaransa, icerekana ko inama nshingamateka y'u Burundi yagendeye iryo hinguriro.